Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu hamwe no kuri megahertz 105 n'ibice 4 ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook, YouTube, Instagram ndetse na Twitter. Ego muradukurikirana kuri internet kuri web3 akaburungu Kazoza FM akaburungu.com. Uyu ni wa mwanya mukunda w'ikiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko kiba imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Nkuko nama nabibabwiye ku minsi ya mbere, ku minsi ya gatanu, ku minsi ya gatandatu tuba turiko turarata ivyiza vy'i Burundi. Muri wa mugambi ndatira nanje naco gitume kiganiro gishigikiwe n'umugambi Pasaki ufashwe mu mugongo n'ishiramo ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Afrikalia. Niyo nkeza Jean Renaud ndiyo ndakiremesheje ndabahaye ikaze cyane gose. No musi rero turatiki. Murabona ko tutari muri studio za Kazoza FM, turi igitega. Uno musi rero turatiki nivyo tugira turabe mu kanya. Turi igitega reka duhe ikaze umushitsi wacu uno musi kugira ngo atwidondore yongere atubwire n'ubuhinga asanzwe ari karakora. Turabahaye ikaze. Murakoze. Ego. Kandi murakoze no kungendera. Je nitwa Rurerekana Lazare. Rurerekana Lazare. Ego. Murabona ndakora ibintu by'ubuhinga bitandukanye byinshi. Nkaba maze igihe ndabikoreramo. Urumva rero mushatse insiguro ndabasigurira. Ivyo mbona shura kubasigurira. Murabona ko atari bikari byinshi. Ego no bamenyesha yuko ku bantu bariko baratwumviriza turi gitega, turi mu bisharizo, turi mu bintu bihinguye ku buhinga bwa n'ubuhinga kabisa n'ubuhinga bwo kubaza ibintu, kubaza abantu, kubaza ibikoresho vya kera ndetse n'ivyubu, bimwe mu Gifaransa bita sculpture. Hamwe usanga hariho ikintu abantu babajije gishobora gutanga n'ubutumwa. Nivyo rero uyu muhinga wacu Lazare asanzwe akora, nivyo rero tuje kumubaza uyu munsi. Mbega uyu munsi turiko turavuga ubu buhinga mubikora gute, mukoresha ibihe bikoresho? Ivyo dukoresha ni byinshi. Murabona nkahe iruhande yacu urabona hariho kijya giseke. Wana kiriko abantu kera bagemura mu mibindi, bari bagiye ku rubanza bagemuye, urabona ko bari bashitse impande y'uruzitiro kugira binjire hirya muhira. Ugacona hirya yabo hariho imisozi, urabona hariho nk'abantu bagenda baca ku mitumba, urabona za nzira z'iwacu mu Kirundi ingene zimeze. Baba bagemuye aho haruhande yaho urabona impuzeye ivyakunze ibisabo. Kera nivyo batereramwe amata tukaronka amavuta. Nane nk'ubu ntibagiterera, ubu baca habikivuguto hakaba n'inzeye n'amata y'ifyufyu. Ariko twebwe tuguma twibuka karanga ka kera kiwacu nyene ibintu vyari bimeze nyene baterera, wari nyene caba kisharije kirumije neza. Tugaca rero natwe tucongera ko ubu buhinga bw'iwacu ubwa mbere kubanza kugikora kikaba igisabo ari mu giti se kintu coroshe. Urumva mubikora mu giti? Mubikora mu giti. Ibintu byose muhingura mubihingura mu giti. Hano hari ivyo mu giti, hano harimo ivy'amambarwa y'inka, harimo ivya papier mâché, habijya bikoko mwabonye hajya hirya inyuma. Yego. Izo dushobora gukoresha n'ivyo kuko ibumbu ntajyo twokoresha kuko twobura nyene
amafuru yo kuriturira kugira ikintu gisohoke neza. Mbwa n'ibumba murashobora kurikoresha? Turashobora kurikoresha nyine dufite ibikoresho vya ngombwa, hariho za mure canke ukabumba ukagira mure ukagira gute ukaba ufise na furu yo kubiturira. Byiza cyane. Yego turiko turagerageza kuraba ibintu byose bikora mu giti kandi umuntu ariko arabikora ko abura umenga birakomeye. Mbega mukoresha igiti cyari cyo cyose? Oya, si igiti cyari cyo cyose. Nk'ubu hariho ibiti nk'ubu twe nitereye kuva imyaka birakuze n'ivyo nkoresha. Ukoresha ibiti witereye? Ubu nivyo byeze ko bita cakaranda. Hakaba rero n'intuzeye n'imisebe turayikoramwo hamwe n'imisave. Turiko turapima mbere kuzokora no mu giti c'umuvumu ni cya kera naco twageze kugikoramo kera tukiri kw'ishure. Tuzokirondera urabona nk'ivyo mfise kw'ivyo bitari binini ya cyane. Binini cyane. Twomenyesha ko abantu bariko baradukurikira hariho ingoma twabonye nini isumba uburebure bw'abantu abantu dusanzwe tubona uburebure bwabo bugereranye, irasumba uburebure dusanzwe tubona bw'abantu. Ingoma nini yagutse kandi nini nka kijya giti twocita yuko ari giti kimeze gute? Naco nyene cyo mwitereye? Oya, kijya giti tubivana kure turabirondera hirya kure. Haraho usanga abantu barateye ibiti nyene vya kera bikomeye vyahini wacu, tugaheza rero twumvikanye tukakimugurira kuko ntacyo ariko aragikoresha kiba carashaje. Ni nkuko twara dusanga nkaho mu bisagara bimwe bimwe baciye ibicakaranda dukoresha baza kubituriza amakara, abandi baza kubitwara muri za sona, kandi natwe tubikeneye bivamo ikintu gikomeye cy'igihugu. None Mutamarazari, ndabona yuko ibi bintu n'ubuhinga bukomeye kandi bukomeye cyane, kuko ibintu bikoze birasa neza, ni ibintu umuntu ariko arabikora ko arabona ko ari ubuhinga kabisa mvabwenge kandi umuntu adashobora no gusanga no mu kindi gihugu. Ibi bintu mwavyize ku ishure, ni ndemanwa, nivyo mwarazwe n'abasokuru, byagenze gute? Ibi bintu kera hariho ekole ceramique mu Giheta. Yego. Yatwagwa n'abapatiri b'abataliyano. Jewe rero kubera ingorane narimwo, nari niga hanyuma nteye mu windwi abavyeyi bose barapfa, dusigara turi abana twenyine, arije nitwa ko ndi mukuru. Ndayiheba njya mu Giheta gusaba baranyemerera. Iyo ekole ceramique yigisha ibi n'amaseramike ni byinshi yigisha. Kubumba, amasculpture, kugira gute, no kuri ntuzeye mvuyo nkaza no muri école d'art nongereje bimwe ivyo nari nsanzwe nzi mfise, nka za gravire, kugira gravire, kugira intuzeye za mosaïque. Nkibujumbura ijya mosaïque iri hajya ku ntuzeye imbere ya Garambiro, urayibona? Yego cyane. Ijya narayikoze ko twayikoze hamwe n'abanyeshuri ari muki. Wirirwa harya ijya iri kwintoki zitatu hejuru. Ndayibona. Ijya uri mwayikoze? Ijya mwayikoze mu mwaka uyuwe? Numva yasha ndawibuka neza. Mugihe cyo nibuka ikindi nakubwira nibuka, urona iriya mosaïque ya Bikira Maria imanitse hariya muri katedrale. Irya yari ya Ecole d'Art ni la Reine Elizabeth yayiguze muri exposition muri 72 itanga ko kado muri katedrale. Ijya niwe wayikoze? Yego, yatwara ikoze mu giti? Mu yani ntuzeye ni mosaïque ikoze mu tuntu bamanyagura tw'amantuzeye. Tubona umenga n'utuyo. Tujye tuva rero tuva mu Butaliyano ntituvino. Ino gusa abazungu bari baramenyereye twaca dukora tutoye nkayo masahani y'amadisi yamenetse. Urabona idisi zimwe za kera zimeneka, ukubise gutyo ukagashira ko naho nyura ashobora kugira forme y'ikintu ukakibona. Tuntu tumeze nk'amakaro. Hari utumeze nk'amakaro cyangwa hadufise indi forme, sukuba ngo tuteza kuba amakaro gusa.
ndumva rero ngerageje kuvyumva ni ibintu mwize ku ishuri hanyuma muca mubandanya twara ko ishuri bayugaye ngo kubera ivyo kurya bibuze abari imbere yacu baciye baja muri centre artistique mu Giheta natwe duca tuja kwa Manirama ko Manirama yari directeurejwe ku ishuri mu Giheta yari directeurejwe duca tugiye rero muri atelier turabandanya duca twongereza ubuhinga twari twarabonye duca bimera gutyo mugereranije mumaze nk'imyaka ingahe muri ko murakora ubu buhinga kuva mu 68 je ndabikora nta kindi kintu nta naho ndakorera amafaranga mpembwe ukwezi guheze nta na hamwe ibi nivyo bibabeshejeho vyonyene kuva kera kuva ndabikora gushika n'iyi saha ni naco gituma mbonye nk'umuntu andabirarira mvuga nti undabirarira ari wareka si ufashe utumye mariye imyaka maze icyatumye ndayimara no kuzobandanya ndonka ko karasi ndabona ibintu mukora ni ibintu byiza cyane gose ntaworeka kubishima mugabo none nakaye kabanga mufise kugira ngo iyo myaka yose mushobore kuba muyimaze muri ivyo bintu atana handi hantu nkuko mubivuze murakorera n'ifaranga na rimwe akaba ari ivyo bibatungiye umuryango kumbure nkeka bibafasha no kugira ibindi bintu nakaye kabanga mu kwibira abakiriko baratangura canke ababifuza kuzobigira muri kazoza nakaye kabanga mwebwe mufise mwo kwibira abandi akabanga dufise biva mu mitwe y'abantu ubwa mbere ho ufise ubwenge bwiko mudashobora kwiyumvira nacugira kandi udashira kumwete ngo uhindure n'ivyo ukora uzurasanga ari birobetse gutya aho biragorana ikindi no gushira kumwete ugakora nturabajya amasaha abandi bakora mugabo umenye ko ukoze ajya amasaha abandi bakora uranayarenza kuba ubukora gwawe ntawe baza gukontorora wocufata wagwijije umwimbu ukabigira byinshi mu gihe nk'ubonye nk'ubukene buguteye hagaca nk'umuntu yivugisha uriyumvira uti ndakimuha ko izo nzokora ikindi kugira ndabikora irenga ukimuha kwa gusa canke araguha amafaranga naho yo bari make ukagihombesha ejo cyagomba ukagihombesha ko wibaza ko ejo buzoca ukora ikindi ko nubundi ubukoresha amaboko yawe niko rero umuntu ashobora kugira intuze gusanga yabayeho mu buzima n'ahandi iyo harahora haba ama exposition ngo ama exposition y'ubu akogwa nta giharuro kirimo nta bwenge burimo nico gituma se usanga bavuze ngo ariyo exposition hana kenshi sinjayo nkuko muri ko murabivuga ati exposition kenshi sinjayo nta misi myinshi haciye nibaza ko nubu unya bishobora kuba bikiba ukumva abantu bakora ibintu nk'ibi babafata nk'abantu bahushije inzira ngo bakora ubugenegene ngo nk'umuvyeyi yavyaye umwana akumva ngo agiye mu bintu byo kubaza ibi vya sculpture akumva umenga yarahushije inzira bakeneye abana biga za medicine biga za génie civile biga za droit n'izindi mwotu kira ku mayange ku kintu mwebwe ibi byo kugira sculpture bimaze kubazanira mu buzima byerekana yuko navyo nyene bifite akamaro kandi kanini ku mayange ivyo mumaze kubamwo muri ibintu vya sculpture bimaze kubazanira mu buzima ni byinshi yego ku mayange mudushire ku mayange ubu narashoboye kugura mu frizone zine ifrizone zine ndazifise ubu ndashoboye kusanga naramaze gusanga ndiyaranja ndagura imoto zitanu ziranzanira rasiyo imoto zitanu zivuye muri none ndumva ko njanda yego n'ibindi rero bishobora kuyazana hari umuntu twari ko tuyagegeye ejo yabaturangiye yatubwiye yuko mushobora no kuba mwaratembereye mu bihugu byo hanze kubera ibinyene byo kubaza byo bari byo guhera muri 2000 hose muri za Algeria muri Panafricaine mu Budage Berlin hose muramaze gushika bimwe neza cyane turi mu kintu cyo kugira turokeye abantu nzeye touriste bashobore kumenya kubona ivy'iwacu narakoreye ingoma ndaziscribita n'imfise n'inkinzo ndazijana kwana n'inkinzo nari najanye sinayigurishije amafaranga
nemeye kuyigabira umuntu yaraba ivyo muri environnement ampiye utiyaje ubona turiko turakoresha gushikana nk'ubu tugira échange nshitsi no rero acara bindungikira ubona abantu nzeye abazungu nta buryarya bafise ariko byarashitsi no rimwe barabirya biranyika nirindi riranyika acatuma ntunzeye acatuma umudamu umwe w'umudage yarazi no muri misi Bujumbura ati geno ntwari ibi bintu zobishikirize umuntu yitwa rurerekana Lazaro w'umu artiste uzoca muri ntunzeye muri tourisme ubaririkize bazomukubwira n'ingene umutora naya marero yaraje ntihagire uwundi uzobihatariwe yaraje rero aranza numva telefone yavuze ino ati uramanuka ari umuntu muzobonana ati ubimuhaye uzoca umufotora ifoto ndungikire mbone ko ari ubihaye ko byagenze urabona ariko abandi b'indyarya naho bimutuma naho uwo muri ikintu ntashobora kugira intuze kugushikiriza ariko nk'ubu hariho undi mugenzi gutyo nzi kuva kera aba mu ntuze yaba mu Bubirigi ndafise ivyuma ngaho aho vuga ivya formation de jeunes ndafise ivyuma ngaho bishasha naguze arabingura vya scripture ndabifise bishasha no mugoma no bibereka kugira ndabe ko noheza nkaronka nk'abahungu bangahe nshobora guforma bakamenyera umwuga kuri ivyuma udafise utiyaje ntacu ushobora gukora cyane gose nk'ubivyo ndabishitse ko ndabifise ivyo vyuma namye mbwira umukuru w'umutumba ko yondondera nk'abahungu bangahe apana bantu urumogi urazi ko byose abubu bagenda bararemaye bagomba n'amafaranga ya gusa badakoze kugira nzorabe ari bane ndabingene ndabaforma hanyuma bamenyere kuko ivyuma ndabifise bisigura yuko rero ibi byose tubona mutavyikorana bikorana n'abandi bantu nabo turiko turakona sijeje ndafise equipe dukorana aho muri atelier equipe ishobora kubingana nka gute oya hariho nk'ubu abari kuri tele batubazira mwe nizo nkangara ivyo bintuze ivyo biseke hanyuma natwe tugaca tubiscriptako mbega muca mubishera ko ibi byo gushariza nitwe rero twiyumvira ni uba wahaye ide uyo muntu nk'ubu ndafise intunzeye ibiti ngomba ko zokoramo intunzeye ndabereka ingene baronka inzoga y'ugwagwa ko bakanyira mu bwato nzokora intuzeye ubwato ariko arabwimba gutyo hama hirya no hino ndoca ndabuscribitako nco shobora kubufatisha n'imigozi ngaha mu kirere bwene n'ahantu umuntu aja bubona abone do sokote et de l'autre côté donc murayika aragerageza kubumviriza iyo muri ko murascripta muri ko murashirako ibicapo canke ibisharizo ntimubigira uko gusa haba hariho ubutumwa mwa mushaka gutanga haba hari ko ubutumwa uriyumvira nyene urabona hariho nk'iki urabona kajya gati karambitse harya kuri ico gisabo kuri ayo maso wameze nk'ubuhumirije kajya sagati n'umukenyi ibiriko rero hirya hari inkono z'inzoga hari inkono z'inzoga hanyuma ni hamwe bakubwira abo titre yacu ni nkura mu bindi ngukure mu bagabo ayo yose n'amaproverbe yahaba ukiyumvira kubera rero wayikuye mu mubindi mu kugukura mu bagabo ikambika ibara asanga ugenda uhumirije nturabona bazezeta yego niyo mugiye mu ma exposition muhora muronka umwanya wo gusigura ubutumwa mwa mwashatse gutanga muri ibi bisharizo mwa mwageze turaburonka nyene kuko nkaho ibintu uko ntaragira ntuzeye nzofata umunsi umwe nshire ku etikete n'isiguro yavyo kimwe n'ahantu ko mbona umenga hameze nk'ikigo c'iratiro c'ibintu vya kera mugabo bikozwe muri ubu buhinga bwanyu bw'imbaho hahora haza abantu ngaha anye kubagendera kugira ngo barabe ibi bikorwa mukora ni bake banze ni bake abahaza none kubera iki batakuzi
igituma batanze babirenza ko uruho rw'amazi babibona canke usanga mudashaka kwimenyekanisha oya kudasha kwimenyekanisha gute none wewe uri nk'ahantu we urashobora kuyobe kutamenya ikibera mu rugo iwawe uwo kubaza we mu rugo iwawe wonanira woyoberwa kumenya ikiri mu rugo iwawe none mwebwe mukora iki kugira basi abantu bamenye ibi bikorwa murega ni vyiza cyane mukora iki kugira abantu bashobore kubimenya kugira abantu bashobore kubimenya jewe umunsi umwe ntegerezwa gukora n'inguvu zose dushoboye umunsi umwe nshobora kuronka intuzeye uburyo n'ibyo nipfuza gukora uko bingana nkaca ngira amagaze ya tourisme nka kurya hari magaze ya tourisme kera ubu urabona nta ikiriho nkigirira magaze yiwanje canke nkagira amize dollar contemporain imeze neza nka selectiona n'ivyisigura ikomeye n'ibiki byose hajya wumvise ba mwezi gisabo bande yande bajya bashinga ntayi ba kera bajya narabagudandaje kandi umenye ko ibi bintu by'iwacu ce n'est pas n'importe qui akigura nibyo n'uburi n'ubwenge cyane gose no mu Rwanda ntuzeye muri visite turi mu vya yase ngaho Burundi tugitangura kujamwo je nariyo muri exposition i Kigali bash ntuzeye president aje gutembera n'abandi barambwiye bati president wo mu Rwanda baravuze bati ngo ibintu by'uyu muntu bigura uri n'ubwenge baca baranyereka umugabo umwe nuko urabona byarahungabanye urabona imigendanire irahungabana hariho president wa chambre de commerce na ntuze na artisan ibintu nk'ivyo bari bangiye nzoze bampe ntuzeye ikiraka ze ndatonda kubigishiriza mu inyundo muri école d'art nk'ibyo ko ntacyo bisana nabereka nyene bakora ikintu babifinyura hanyuma baranyemera nuko bashobora kundonkera isoko kabishora muri ivyo bihugu vyinshi urabona barazi nyene babidandaza nkaronka amafaranga kandi kera vyarigeze guco hariho umuntu uzi mudamu yakora kwa Rujugiro ayibujumbura ko yari mu bagenzi tuzinanye barabingurira bakabitwara nkaronka amadevize mu majambo make ngerageje kuvyumva ibi bintu birashobora gutuma imico n'akaranga byacu dushobora kubirata no hanze y'igihugu erega ibi biramenyekanisha igihugu ahanditse ko ntuzeye irizira ry'iwacu Burundi bakamenyana nakabace noneho biri distinga nahi burya twaje muri ntuzeye muri exposition izijya mondiale iby'iwacu ko bikorwa n'imiwe nta mashini tubikoresha nico gitangaje nivyo bitangaza n'abandi kandi nkaho nigira kuyena muri 2000 ni jewe twari 150 pay mora hariwo nabwiye mbere none we ko twari twajanye muri delegation ko twari kumwe woja kuraba muri patrimoine culturel yo muri ivyo bihugu vya Buraya ko vyose twasigura igihugu kimwe twiriwe tucapura ikata y'u Burundi nkashira ko ibishobora kubwirwa byose mu Burundi bagaca bagenda ico kintu bagaca bagihomeka ku kintu kiva nk'ariya kiyashika nk'ariya n'ikindi genda gutya ugaca wandika ko wewe wavyanditse ugashira ko Burundi noneho bibavyanditseho Burundi hanyuma ugaca we wabigize ugaca usinyako n'izina ry'iwawe none we waragiye kubisinya twoja kuraba wosanga ari we wanditsweko uhava usanga hari uwundi muntu yavyitiriye inde oya ntibishoboka kuvyitira ntivyokunda oya yego igitwa ko turatembera ngaha anye twabonye amafoto ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu yashoboye kuza kubagendera ngaha anye nta kajambo yabasigiye canke ikintu coba caratumye yababwiye coba caratumye za kubagendera coba ari giki twosaba bikaniriza abandi gico yaratumye aza kutugendera nyakubahwa yego urabona twari muri festival Bujumbura bazasanga ndafise ibintu vyiza bimeze neza ibi byose wari wabitwaye oya ibi natwe aha nta na kimwe kirimo
bimeze neza hanyuma basanga ndi uwa mbere ku rwego rw'igihugu acabwira abo bajya bagendana ngo tori nimero z'uyu muntu zoza kumuraba bose baza barazandikaho muri protocol yego hanyuma harashika igihe rero nza numva ngo araza umva yanteye agateka kanini yarabonye ibi bintu dukora ko afite n'ibintu bikwiye kugira gufatwa mu mugongo umuntu akajya akaraba ko erega ibi nivyo bitubijanye hanze nivyo bizana n'amadevize cyane gose twebwe sico kimwe n'abajya bagura ibite bidubayi bajana hajya nigeze ko bivuga turi muri shaza si bajya batwara basohora amadevize bajya kugura bijya bite bakarengana aba basaramara birirwa barakora intebe harya bakabura clientele uca uvuga ko atamurundi agomba gushorera uyundi nibaza ko abarundi bataratangura kugira confiance mu bintu abarundi basanzwe bakora bonyene oya niko vyamye na confiance none wewe ufise iyo experience isumbye bane niko kutobigisha ba meliyore ni kuko utobigisha ngo ba meliyore batera imbere hari ikintu bita adarwa mu Kigali baragidutembereje tugiye muri mission ni muri komite ijejwe ry'amize viva ibujumbura hanyuma turi batanu turagenda baca baza kudutembereza hose ico kintu bita adarwa gikora intebe ziko urumva mu mabiro nta bijya bi plastique usangayo bakorayo bagomba zimwe zitembera gutya special zikozwe mu mbaho nyene zikomeye nziza hanyuma ico kigo kikoresha abantu barenga umuriyoni adarwa n'abagore n'abana n'abagabo bafise rero amamashini yantretenwa n'abadage amamashini arenga 50 ugomba hajya ry'amameza hajya mu mabiro bashiraho twatu mikro hariya barabrancha ko mu mabiro twagiye busanga tubranchije kuntuze ku mameza gutya ukarabo kadamwa bafise formation ugomba wiyumvire ico ubu gukorera mu giti uko wiyumvira ariko ni wacu nama mvugira abantu uzeye abo bakora imyuga yabo basaramara sirtu none ko babikora bikaguma birunze harya kandi bo shobora kubashorera ego dutera dusozera kubera n'umwanya uri kora turega ibi bintu abantu bose bakora ibikorwa mvabwenge bakora ubuhinga mvabwenge wosaba iki abaturongoye canke nk'ubushikiranganje butujejwe canke abandi bantu bose bafise ico bokora nikiye kintu wosaba kugira ngo ibi bintu bishobore gutera imbere dushobore no kubitwara hanze nkuko muri kumara bivuga bishobore kuzana amadevize mu gihugu hariho nk'abajya ba diaspora baba muri ibyo bihugu vya Buraya bamora numva ngo bajino iyaba nabo biyumvira akaranga k'igihugu akaranga kiwacu baba bavuga bati hinge dufashe ibi bintu turabaho dushobora gufata n'inzu tubishiramo ibimagaze hanyuma aba bene kubikora baronka udufaranga baronka amadevize kandi abayinjiye mu gihugu ikindi cya kabiri navyo nabigeze kubibwiranya kubahwa ngaho igihe ngendera namubwira nti burya aho dufise ama ambassade yose muri affaires étrangères hajya dufise ama ambassade yose hanze bo créer les ambassadeurs boshobora gucreya des journées dédiées au Burundi ivyo vyarigeze kuba bakera abanyabwenge rero ibi dufise tugaca agatumira kugira baze kuvizita iby'igihugu gikora ibisohoka mu gihugu bakaca baratugurira baca badushoreye nyakubahwa ni bacanyishura ngo erega naho mu bimeze gutyo ngo ni byose garabo boguma muri ambassade bakaza baragurisha buhoro kugira mu nk'amafaranga nahandi urabona ngaho ni wacu ni ntuzeye n'ubu bukene buhari hakaba na amusteri n'amabrochette na za Heineken nahuza kugura kijya ngo agikoreshe kubera yuko atari iyo bari bireya tudandaza canke ibindi canke amaspaghetti weze ko ntaba turonka abakiriya
iyo batwavyanda hajya mu isoko tuba turonka abakiriya none ubu ntibishoboka umuntu abanza gufungura Dede. akabanza kunywa birumvikana kuko ntawoza kugura iki ajya ashonje n'abashonje naho yoba yafise ni nziza cyane nukuri ibintu ni nziza cyane uwo bandanya ntiyoheza ndagenda bashimire cyane gose kubona mwatwitabye muri kino kiyago nibaza ko tuzobarondera tukagira ikindi kiyago ciyaguye cyane gose nanjye ndabashimiye cyane Ego. Ego. muze muvuga mutange ivyo mwabonye nyene hanyuma Imana ibije imbere murakoze ndabakenguruke murakoze cyane reka ego nagira nongere nshimire n'abariko baradukurikirana muri kino kiyago twariko turaraba ubuhinga mvabwenge bukorwa na Mutama Lazare ngaha anye igitega muri quartier bita Mushasha ahakora ubuhinga mvabwenge no kuri bwa sculpture ibintu akora mu biti no mu mambarwa y'inka ego ikiganiro kuziko uno munsi kirangiriye hano turabashimiye cyane gose kubona mwagikurikiye niyo mpeza Jean René nje ndeko ndakiremesha ndabibutse yuko gifashwe mu mugongo n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'icera mu gihugu bya Burayi hamwe na Africalia turabakengurukiye reko kubona mwagikurikiranye naho ubutaha mwibagire